ndi ikinyabugingo caremwe ariko sinigera ndyama canke ngo sinzire wibaza ko noba ndi iki? Igihugu. Ndi isoko y'amarangamutima canke y'inyiyumvo ariko nugaraniwe ahantu, basi mbohewe ahantu, nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndi iki? Inatsi. Ndi isoko y'amarangamutima canke se inyiyumvo ariko mfungiwe ahantu, nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndi iki? Ni impamvu ivyanakoze Ndabaramukije abakunzi ba Roy TV muko murankurikirana mudukurikirana, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno musi n'umunsi wo guterama wa Street Quiz ya Devinet. Nutubazo tubwenge, nutubazo tubirinda kubaza, udutoye ukaca utsindira ibihumbi 10. Nutubazo tworoshe, uno musi murabitora, uno musi barabitora. Nawe ukaba wumva inyishu ushire muri commentaire. Bella Shaka behind camera turi kumwe na Pasi Pro. Reka mu mwanya cye dutangura aho twakoreye ni juste ngaha kubuterere ngaha uvuye kuri zone ukajanga kuri centre de santé kwa muganga niho tugomba dukorere Street Quiz yacu no musi. Reka dutangure. Twatangwe rero na Street Quiz yacu ya Devinet, muye n'umujene ari cool bite none. So Amazina yawe? Bria. Brian. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ndiko ndakora Street Quiz, utwazo tubiri udutoye nkago 10,000. Uri tayari? Okay, ikibazo ca mbere. Ndi kinyabugingo caremwe sinigera nsinzira, wibaza ko noba ndi iki? Kinyabugingo caremwe tigera usinzira. Igiti. Ikibazo kigira kabiri. Ndi isoko y'inyiyumvo canke amarangamutima ariko nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndi iki? Ndi isoko y'inyiyumvo canke amarangamutima ariko nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndi iki? Ico kintu umva ko yoba ari ubwenge. Sawa, turi kubuterere, turi cabandanya na Street Quiz yacu ya Devinet. Bite rero? Sawa. Amazina yawe? Nitwa Irakoze Paterne. Paterne. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ndiko ndakora Street Quiz, utubazo tumwibarabara, udutoye nkaguha ibihumbi 10. Uri tayari? Ndi tayari. Ikibazo ca mbere. Ndi kinyabugingo caremwe ariko sinigera ndyama canke nsinzire, wibaza ko noba ndi iki? Je nibaza ko yoba ari umutima. Umutima? Ikibazo kigira kabiri. Ndi isoko y'inyiyumvo ndi isoko y'inyiyumvo canke se amarangamutima. Ni jewe soko y'inyiyumvo canke amarangamutima ariko nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndi iki? Ico kibazo je numva yuko coba kinsubiremo gatoyi numve kwanza. Ndi isoko y'inyiyumvo canke se amarangamutima ariko nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndi iki? Je nibaza ko ari ururimi. Ururimi? Turabandanya na Street Quiz yacu ya Devinet. Bite rero? Ni sawa. Amazina yawe? Manirakiza Jile. Jile. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ndiko ndakora tubazo tumwibarabara tubiri dutoye ibihumbi 10. Uri tayari? Yego. Ikibazo ca mbere. Ndi kinyabugingo caremwe ariko sinigera ndyama canke ngo sinzire, wibaza ko noba ndi iki? Igihugu. Igihugu? Yego. Ikibazo kigira kabiri. Ndi isoko y'inyiyumvo n'amarangamutima ariko nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndi iki? Uri gihugu.
igihugu Yego. inyishu n'igihugu Yego. n'ubu turicakomeje na Street Quiz yacu ya Devinet bite rero Ni sawa, muguwe neza tumeze neza. amazina yanyu Ndi Evariste. Evariste nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV ndiko ndako tubazo tumwibarabara n'utubazo tubiri twonyene udutoye ibihumbi 10 uri tayari Ndara ngerageze ndaho. yemera ati ndabitora Sinzi kagerageze. sawa ikibazo ca mbere ndi kinyabugingo caremwe nararimwe ndi kinyabugingo ariko sinigera ndyama canke ngo sinzire wibaza ko noba ndiki Naza ko ari igihugu. igihugu ikibazo kigira kabiri ndi isoko y'amarangamutima canke se inyiyumvo ariko nugaraniwe ahantu mfungiwe ahantu wibaza ko noba ndiki Subiramwe gato. ndi isoko y'amarangamutima canke inyiyumvo umuntu agira ariko nugaraniwe ahantu canke se mfungiwe ahantu wibaza ko noba ndiki Igihugu. igihugu Yego. turacyabandanya na Street Quiz yacu ya Devinet bite rero Ni sawa. umeze neza amazina yawe Nitwa Gibone. Guy Bonheur nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV ndiko ndakora utubazo two mwibarabara n'utubazo tubiri ndakubaza udutoye ibihumbi 10 uri tayari Yego. akabazo ka mbere ndi kinyabugingo caremwe ariko sinigera ndyama canke ngo sinzire wibaza ko noba ndiki Kubera ndi umuntu. uri umuntu umuntu ntaryama canke asinzire Araryama. Ikibazo kigira kabiri ndi isoko y'amarangamutima canke se inyiyumvo ariko mfungiwe ahantu nugaraniwe ahantu wibaza ko noba ndiki Ndi umuntu. uri umuntu umuntu niwe afunzwe yugaraniwe ahantu Oya kubera ni impamvu ibyanakoze. Ibyanakoze. turacyabandanya na Street Quiz yacu ya Devinet n'utubazo tubwenge utubazo tubiri udutoye ibihumbi 10 tukunaniye ni guterama okay bite rero Sawa. mumeze neza Cyane gose. amazina yanyu Ni ntirampe Ponsi batazira bayemeye cyo ko importance zivu village market de construire du Rwanda global c'est quoi tu rero cyo trouver obekachebe. merci nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV ndiko ndakora utwo tubazo umva uri tayari Oh, 100% black. Yego. ikibazo ca mbere rero ndi kinyabugingo caremwe ariko sinigera ndyama canke ngo nsinzire wibaza ko noba ndiki Ndi umutima. umutima Egome. ikibazo kigira kabiri Yego. Cyamarori. ndi isoko ry'amarangamutima canke se inyiyumvo ariko nugaraniwe ahantu mfungiwe ahantu wibaza ko noba ndiki Ubwenge. ubwenge Yego. Acha, cyamarorire. murakoze turatanga inyishu Yego. abandanya na Street Quiz yacu ya Devinet bite rero Sawa. umeze neza Rwanda shimwe. amazina yawe Niragira King Jean Pierre. King Jean Pierre nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV ndiko ndakora utubazo two mwibarabara tubiri udutoye 10,000 uri tayari Ndi tayari. akabazo ka mbere ndi kinyabugingo caremwe ariko sinigera ndyama canke nsinzire wibaza ko noba ndiki Umubumbe umubumbe w'isi eh ni kinyabugingo caremwe amakarata y'ibihugu. amakarata y'ibihugu ni ibinyabugingo Ibinyabugingo. ikinyabugingo urumva icari cyo Ikinya- ni ikintu gifise ubuzima gihumeka gifise ubuzima muri rusange umutima. umutima Eh umutima ni kinyabugingo
umutima urahumeka. umutima uhumeka iyo uri mu muntu. Ikibazo kigira kabiri, ndi isoko y'amarangamutima canke y'inyiyumvo, ariko nugaraniwe ahantu, basi mbohewe ahantu, nugaraniwe ahantu, wibaza ko noba ndiki? Inazi. Inazi? Really? Sawa, murakoze, turabashimiye. Tugeze kuri fin ya Street Quiz yacu, aho ngomba ntange inyishu cyangwa se conclusion. Ibibazo byari bibiri byoroshye cyane ariko byabaye ingoma. Ikibazo cya mbere cyavuga gute? Cyavuga giti ndi kinyabugingo caremwe, ariko sinigera ndyama cyangwa ngo sinzire. Wibaza ko noba ndiki? Ubushakashatsi bwagizwe mu bihugu mu vyigwa vya science byerekana yuko ikinyabugingo caremwe kitanyama cyangwa gisinzire ni ikiremwa citwa ifi yo mu mazi. Ifi yararemwe ariko ntigera iryama cyangwa gisinzire. Ariko no watanze inyishu y'igiti, cyaraba icyo tumukorera ko nawe nyene yagerageje yiyumviriye. Ikibazo gira kabiri, ndi isoko y'amarangamutima cyangwa se inyiyumvo, ariko nugaraniwe ahantu, mfungiwe ahantu, n'umutima. Umutima ufunzwe n'imitsi. Ku mutima hariko imitsi itwara amaraso, itwara iki, kandi umutima niryo soko y'amarangamutima mu muntu. Ndi isoko y'amarangamutima canke inyiyumvo, vyose bibera mu mutima. Umutima ubabaye, amarangamutima arahinduka. Umutima uryohewe, amarangamutima arahinduka. Bisigura iki? Umutima niwo niryo soko y'amarangamutima, ariko ubohewe ahantu, ufungiwe ahantu kubera irya mitsi uriliye ku mutima. Inyishu zarizo yari Street Quiz ya Devinet, Bella Shaka, Roy TV Weekend. Ciao ciao. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe, ico utarabona uterekwa n'ukuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV.